Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Muri quartier Muremera, aho ni mu gisagara ca Ngozi, aho bari bamaze iminsi hafi igera kuri 4 batagira umuyaga nkuba, bakaba baraye basubiye kuburonka. Twibutsa ko icari catumye uwo muyaga nkuba ubura ari transformateur yari yapfuye, akaba ari icuma gikwirakwiza umuyaga nkuba. Ayo ishirahamwe ritanga umuyaga nkuba Regideso rikaba ryamenyesheje ko ryafashe izindi mpangu zibiri zahora zikoresha umuyaga nkuba ziwivye. Urupangu rwa mbere ruri mu Kinama, aho bakoresheje amafaranga agera ku miliyoni 9, nayo urupangu rwa kabiri rukaba ruri mu Kinanira ca gatatu, bakaba bari bamaze gukoresha ubungana n'imiliyoni 6 z'amarundi. Kugira ngo bibe uwo muyaga nkuba, bakaba bakoresha uburyo bwo gucomeka insinga zidaciye mu ikonteri. Wa gatatu genekerezo rya gatatu Ruhuma, umuyobozi mukuru wa Regideso Dr Ingenieur Major Jean Albert Manigomba yarishikiye ahariko hubakwa ingomero z'umuyaga nkuba Jiji Murembwe, aho ni mu ntara ya Bururi muri komine Songa. Yahagendeye kugira ngo harabe aho ibikorwa bigeze. Yasavye umugwi uriko urabikurikirana gushiramwo inguvu. Iryavuzwe riratashe, Burundi Airlines ikaba igiye gutangura gukora, aho leta y'u Burundi, ishirahamwe Sokabu n'ishirahamwe Sabena zashize hamwe kugira ngo havuke Burundi Airlines. Bikaba vyavugiwe mu nama ihuza abasangiye Burundi Airlines kuri uyu wa 4 igenekerezo rya 4 Ruhuma umwaka w'2021, aho ni mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Muganga Tate Ndikumana yamenyesheje ko urupapuro rwahora ruronderwa n'abagomba gusohoka igihugu rwemeza ko utagwaye umugera wa COVID-19 rwadugijwe igiciro rukava ku mafaranga 10,000 vy'amarundi, none ubu rukaba rugiye kuzohora rurihwa 60,000 vy'amarundi mu banki nkuru y'igihugu. Nayo igihe ca quarantaine kikaba cagumijwe ku minsi 7 n'ubwo waba wararonse urucanco. Mu ntara ya Kayanza haraye hashizweho umugwi wa WhatsApp uzohora ufasha gutorera umuti ikibazo c'ibura vy'ibinyobwa vya Brarudi mu ntara ya Kayanza, hamwe n'ikibazo c'iduzwa ry'ibiciro vy'ivyo binyobwa. Muri uwo mugwi hakaba harimwo abajejwe intwaro mu ntara, uwuserukira Brarudi mu ntara ya Kayanza, abagrossiste ni ukuvuga abaranguza bakuru, hamwe n'abasemi grossiste abaranguza bato. Buramatari w'iyo ntara ya Kayanza Koloneli Remi Cishahayo yaragabishije wo wese usubira kuduza ibiciro vy'ibinyobwa vya Brarudi ko azokwitwa umugumutsi, hama agahanwa hisunzwe amategeko. Mu ntara ya Ngozi komine Gashikanwa, isoko y'ibitungwa yo mu Vyegwa, abakomisiyoneri 34 baraye bafashwe barafungwa inyuma yaho bafatiwe kuri uyu wa gatatu muri iyo soko. Ubu ngo amatohoza akaba yatanguye kugira ngo uwo bazosanga adakora ako kazi bamurekure. Ababigeme bari bitabiriye higanwa Miss Ngoma bagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru kugira ngo batange umuco kw'ikete basohoye ku musi w'ejo yo kuvavanura na Ingoma Events. Abajejwe Ingoma Events bakaba bababwiye bati ngo ntimwaje mwihiganwa kurondera amafaranga, ngo banze mukore ivyo musabwa, ivyo dushimwe bizokurikira mu nyuma. Abo bigeme ngo ntako batagize, barituye ngo n'uburongozi bw'intara
ngo niko gushima kwandika rirya kete, kandi ngo bagiye kubandanya gusaba utwabo binashoboka bashikire umushikiranganji w'ubutungane, eka mbere n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Kandi ngo ubu bakaba bakirindiriye inka buramatari yemereye watsinze Miss Ngoma ku izina y'intara ya Gitega. Muri komine Gitega naho mu ntumbero yo kubandanya gusukura igisagara, kuri uyu wa kane hashizweho isandugu rusangi zo gutamwo imicafu mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Musitanteri w'iyo komine Dr Jacques Nduwimana akaba yasavye abanyagihugu kudasubira guta imicafu aho babonye hose. Haciye amezi hagera hafi kuri 3 ivuriro ritoya CDS Nyakeru muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega ryubatswe, ariko ngo ntiratangura ibikorwa. Abanyagihugu kuri umutumba wa Nyakeru bakaba basaba ko ryo kugururwa, gutyo bikaba bibafashije kugabanya ingendo bagira bagiye kwivuza ku ivuriro ritoya ry'Ibugendana canke imutaho. Ubushikiranganji bw'indero busaba abajejwe indero mu ntara guhimiriza abigisha bakorera mu mashuri azokorerwamo ibibazo vya leta arivyo concours national na examen d'etat, gucagura ibibazo 5 kuri buri cigwa kizobazwako, bagaca babirungika biri kumwe n'inyishu zavyo mu bubiko bw'ibibazo byose bitangwa ku banyeshuri bakora ivyo bibazo bugiye gushigwaho. Hazoca habaho gucagura hisunzwe kandi ivyigwa vyatanzwe umwaka wose. Musitanteri w'ikomine Muyinga Amede Misago akaba yavuze ko kuri uyu wa gatatu hafashwe ibitenge 200 ku mutumba na zone Murama vyari vyinjijwe mu kinyegero bivuye mu gihugu ca Tanzania. Yagabishije abo bose babandanya bakora urudandazwa rutemewe n'amategeko kuvavanura navyo. Leta y'u Burundi iti ingingo yo kutakira abantu bavuye mu gihugu c'u Burundi iciye kubiri n'ibiri ku rubuga, kuko u Burundi buri mu bihugu ku isi aho umugera wa COVID-19 washoboye gutangirwa. Ivyo bikaba vyavuzwe mu gihe leta yagabishije ko ishobora gufata ingingo yo gusubiriza mu ndumane igihugu c'Ubwongereza mu gihe butogaruka ku ngingo bwafashe. Tutandukira amakuru y'inkino. Umugwi Aigle Noir w'imakamba ngo warinjije amafaranga 280 vy'amayero mu marundi, akaba ari miliyoni 616. Uwo mugwi ukaba wayinjije ku bakinyi iheruka kugurisha mu gihugu ca Turkiya, ngo kubera ko Jospin Shimirimana yaguzwe 40 vy'amayero n'umugwi wa Yeni Malatya Sport Club. Biclair Irakoze nawe yagiye muri akademi y'uwo mugwi nyene yaguzwe 20 vy'amayero. Namwe igurishwa rya Yusuf Nyange, umugwi wa Aigle Noir ukaba waronse amafaranga 220 vy'amayero. Ishirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yarafashe ingingo yo guhana umugwi wa Young African Sports Club wo muri Tanzania kubera itarishe umukinyi Tambwe ya Misi akarusho ko kumugura kagera ku miliyoni 44 z'amashiringi. Ico gihano akaba ari iki gikurikira: uwo mugwi uzomara imyaka 2 utaguze umukinyi n'umwe, ariko hamwe boriha ayo mafaranga uyo mukinyi bazoca batezurirwa. Finale y'igikombe c'ubumwe bw'abarundi ikaba izokinwa ku munsi w'ejo itariki 5 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo kuri stade Ingoma,
n'urukino ruzohuza umugwi Flambeau du Centre hamwe n'umugwi Rukinzo FC mu masaha ya saa 9. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Murakoze.